النصاحة تبسابة كذكريكسا النصاحة tubasaba kuzikurikiza impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro kuri twese impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yari umuntu wicisha bugufi rwose biregeye turumva uburore, ariko hamwe n'ibyo yari umuntu yubashwe afise igitinyiro. Allahu akbar kubiremwa. Ahubwo n'intumwa yaravuze mu nyigisho iti uyu Omar mubona na shetani aramutinya ntamwubahuka, aciye muri inzira shetani aca hirya ati nguyo agahunga, kuko yari umuntu ashirukurire yicisha bugufi. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu atubwira ati uyu Omar mwumva naramaze umwaka muzima ku cyubahiro yahafise, ku gitinyiro twamubonana naramaze umwaka ndondera ukuntu mwegera ngo ndamubazi aya imwe nari nzi yuko ari wewe misiguro mugabo naguma mbura ukuntu ndo muturukira naho nohera umwaka muzima. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ico gihe yaragiye gushikira igisagara ca Palestine nk'umutegetsi nk'umukuru w'igihugu c'abayisilamu n'urugendo rurerure. Yari afise umukozi agendera amufasha ibikorwa. Ico yakoze mu kwerekana yuko ari umuntu wicisha bugufi, yarangwa no gutunganiza abantu by'akarorero. Yaciye agira izamu hagati yiwe n'umukozi y'ukugendera ku ngamiya. Iti jewe ndagenda umwanya kanaka hanyuma ni wahera nawe wurire, ugenda umwanya nkumwe nagenda hanyuma wuruke naje nurire. Bagize ngo baregera ku micungararo y'i Palestina, aho uwararamukiwe kurira yari wa mukozi. Wa mukozi amubwira ati ni wurire turageze aho tugiye. Ntibabone kizigenda mu Islam agenda n'amaguru afashe ingamiya iri ku mukozi. Omar yaranze yinjira Palestina ari wafashe ingamiya, umukozi ari kuri yo. Abone wicishe bugufi, bari bafise byose byotuma bishima, ariko ntabyo bakoze. Abo nizo ngenda nyine z'umwanya wa Muhammad mu cyubahiro bashitseko, ntibagishitseko ku kwishima ku bana, hamwe n'uko bari bafise ibyotuma bo kwishima kandi bikwiye, kuko ingenda nyine z'umwanya wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam intumwa yazigwa bwati ingene zaje ni nk'inyenyeri mubona mu ijuru. Nimba hari abatoni batonye ku Mana inyuma y'intumwa, niki kinjana c'ingene nyizanje. Umva icyo cyubero cyavuzwe neza. Muri bo hari nabo intumwa yabwiye iti mwebwe muri abantu mu ijuru mutarahwera. Mu Islam wewe nk'ubu hoboneka intumwa ikazi iti wewe ukigendagenda ku isi nkubona uhema ukirisa mu karitera uri umuntu wo mu ijuru, intumwa kwemerera yuko uri umuntu wo mu ijuru. Ubwo hari uwo bakiguturukiye, hari n'uwo kwicara hamba, nta n'uwo kurama, ariko ingendanyi zabwiye uko hamwe n'ibyo zaricisha bugufi. N'imyaka irakujanye niwirabe ukomerewe, n'imyaka irakujanye gira vuba wemera Imana imirudenge, hataragera ko bitabira kure, niwumve isoni
kubamira ibigirwamana bitigera bivuga. Anasaha, anasaha